Mu myaka myinshi isi imaze iriko abantu n'ibintu hagiye hibonekeza imvugo zinyuranye zerekana ko isi imaze imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko kahise ka Bibiliya kerekana ko isi imaze imyaka ishika 6,000. Naho witwa Darwin umwongereza abayeho mu mwaka w'1809 kugeza mu 1882 mu gitabo ciwe yise La nature des espèces par la voie de sélection naturelle cabonetse mu mwaka w'1859 yemeje ko umuntu ataremwe n'Imana ahubwo ko ari inkende zahindutse umuntu. Ico kinyoma cararonse abacamamaza cigwa mu mashure menshi ku buryo kwitwa ko wize ari kutemera ivy'uwo mugabo ufatwa nk'utazi kahise. Naho bimeze uko, kuramba ko ikinyoma ntibigihindura ukuri. Imana yo mwijuru niyo yaremye umuntu wa mbere yitwa Adamu, imushira mu itongo ryiza ryitwa Edeni, ariyo Iraki ya kino gihe. Nyuma imuha umufasha yitwa Eva. Mw'iryo tongo bari bahimbawe, ibikoko bibakikije, imbwa itajyana, inzoka zidakomorana, intare n'ingwe ntibyajyana kandi nabyo ntabwo byajya abo bantu. Ibiti byiza bituma amababi canke ngo akoroke, hariho imigezi myiza itabamwo imyanda, akayaga katarimo za mikrobe. Aba bantu bari bafise imico myiza, bari bafise ubwenge bwuzuye, bari bafise amagara mazima ndetse no kumvira Imana. Mu migambi y'Imana umunezero w'aba bantu warugizwe n'ibintu bine: kwari ukurondoka, kwari gufungura neza, kwari no gukora kandi bakaruhuka. Mu bwenge buhanitse bw'Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje, nkuko tubisoma mu gitabo ca Zaburi igice ca 139 umurongo wa 14. Yamukuye mu mukungugu ko abantu bakurikirana kahise kabiri akabivuga, yabumbabumbye ibumba bari kimukuramwo. Kuba maze kubimenya neza, umuntu agizwe n'ibiva mu ivu bigizwe n'ibyunyunyu bikurikira. Agizwe n'ico bitwa oxygene, carbone, hydrogene, azote, calcium, phosphore, potassium na soufre, sodium na chlore, magnesium na silicium, iherezo, fer hamwe na zinc ndetse n'ibindi. Ibyo nk'uko abantu bakurikirana ubushakashatsi n'ibyigwa byigwa ku isi nk'icigwa citwa shimi, uwitwa Mendeleev niwe yabivuze, aho yerekanye neza ibintu bigize umubiri w'umuntu. Rero umuntu afitanye isano n'ivu. Uwo muntu rero Imana ikaba yamuremanye urukanka, ico bitwa skelete, rufise amagufa 206. Yamuremanye imitsi minini na mito itwara amaraso ingana n'ibirometero 96,500. Yamuhaye amaraso atembera muri iyo mitsi, atwaye intungamubiri, amavuta ndetse n'ibindi byo gutunga uwo muntu. Mu minsi 120 amaraso akaba yinaguriye, akaba ari gahunda y'Imana, kandi ikindi naco ku isi nta hantu namwe hakorerwa amaraso. Ibihumbi 75 by'imiliyaridi, ivyo nivyo bigize uturemangingo tugize umubiri wose. Imana yamuhaye imishatsi ingana hagati y'ibihumbi 90 n'ibihumbi 140. Umushatsi rero umwe ukaba ufise kuramba guhuri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 6. Nibyo Yesu yavuze ngo n'agashatsi kari ku muntu wari wese karaharuwe. Imana yaduhaye ubwonko burimwe imigabane 4. Hari ikigabane ca mbere citwa lobe frontale, kikaba kirimwo ico bitwa raisonnement, kikaba kirimwo ico bitwa jugement, autocontrole na langage. Yaduhaye ikindi kigabane citwa lobe parietale ndetse n'icitwa temporale, arico kigize ibijaniranye no gufata mu mutwe canke kwibuka. Ikaba yaduhaye n'ico bitwa lobe occipitale, cakira amakuru yose y'ibintu turebye. Ubwonko rero bukaba bugizwe n'uturemangingo bitwa neurone tugera ku miliyaridi 100. Bukaba bupima ikiro n'amagarama 450 ku mugabo. Umugore nawe akaba afise ubwonko bungana n'ikiro kimwe n'amagarama 250. Murumva rero yuko umugabo ari wafise ubu bwonko bupima amagarama menshi. Imana ico yabikoreye, yashaka yuko umugabo ari wazokora ibintu byinshi mu rugo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ati umugabo n'umutwe w'urugo. Ntabwo kwari ugukubita umugore, ntabwo kwari ukunyegeza ubutunzi, ntabwo kwari ugufata umugore umugire nk'igikoresho areke kugira ijambo mu rugo, ahubwo kwari ukumungura inama nyinshi, kwari ukureba ibikenewe kurusha umugore. Ico nico catumye Imana iha umugabo ubwonko bupima amagarama menshi kurusha y'umugore. Ubwonko rero Imana ikaba yaguhaye udutsi duto dufise uburebure bw'umuriyoni 1,600 by'ikilometero. Amaritiro 41 akaba ariyo maraso ashobora kuba aciye mu bwonko mu isaha imwe. Ubwo bwonko Imana ikaba yabuhaye udutsi duto dufise kilometero duteranije ibirometero bingana n'1,600,000 mu isaha imwe. Kubakurikirana ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga
basanga ubwonko mu isaha imwe babuciwemo n'amaraso angana n'amaritiro 45. Imana ntiyagarukirije ngaho, uwo muntu Imana yamuhaye umutima. Uwo mutima ukaba ujejwe gusunika amaraso mu mubiri kugira ngo dushobore ibihimba byose bishikirwa n'ibyangombwa. Hagati yo gutera n'ukundi ico bitwa battement hakaba haca ubusa n'ibice 5 by'amasegonde. Amaritiro nayo 70 akaba ari amaraso ashobora gusunikwa na buri gihande kimwe c'umutima ico bitwa ventricule. Umutima mu mwaka ukaba usunika amaraso angana n'imiliyoni amaritiro 2,500,000. Nayo umutima ugashobora gutera ku mwaka inshuro zingana n'imiliyoni 37. Imana ntabwo yagarukirije ngaho, umuntu yamuhaye igitigu kijejwe kuba stoke y'ibintu byose turiye mbere yuko bikoreshwa mu maraso. Amaraso ashobora guca mu gitigu ku munota akaba angana na 1.5 by'ilitiro. Imana rero yaratatse uwo muntu imuha inyama yitwa igitigu. Ico gitigu arico bitwa foie, kijejwe kubika nka stoke, kijejwe kubika ibintu byose by'intungamubiri n'ibindi bitandukanye umubiri utarashobora gukoresha. Ico gitigu kikaba ari inyama yoroshe cyane mu nyama zigize umuntu. Amaraso ashobora guca mu gitigu mu munota umwe akaba angana n'ilitiro n'igice. Igitigu gikora indugwe bitwa bile ingana n'amaritiro 2 ku munsi. Iyi kabijejwe gutuma ibinyamavuta bishobora gukorerwa ico bitwa digestion. Igitigu kibitubikira ama vitamine nka vitamine A, vitamine D, vitamine E na vitamine K kugira ngo umubiri ushobore kubikoresha igihe cyose bikenewe. Igitigu kijejwe kuyungurura amaraso avuye mu mara mato yabiciye mu mutsi bitwa veine portée. Igitigu gishobora kandi kudukorera ikintu gikomeye cyane, nico gikura imyanda yazananye n'ifungurwa yakigezemwo kugira ntize gukoreshwa n'umubiri dukore twononekara mu bihimba bitandukanye. Nk'akaroko bakurikirana ubuhinga bwakozwe, iyo igitigu kitari gihari umuntu ahejeje kunywa inzoga, ubwo nyene inzoga zociye zikwiragira mu mubiri biciye mu maraso. Ubushakashatsi bwerekana ko umuntu yoca sara. Nimurebe akanwa Imana yahaye umuntu, kakaba kagizwe n'amenyo 32. Mu kanwa indani hakaba habaye ubushuhe buri hagati ya 30 amadegire 32 kugeza ku 37 kuri degere Celsius. Muri mililitiro imwe y'amate hakaba harimwo amabacteri cyangwa udukoko dutera ingwara dushobora gushika ku miliyoni 100. Niyo mpamvu mu kanwa akwiye gukorerwa isuku ryinshi umuntu yajeje gufungura n'igihe agiye gusinzira. Akanwa kose kakaba karimwo imiliyaridi 100 z'amabacteri z'utwo dukoko. Umuntu rero akorora afise imigera y'indwara iva mu kanwa ishobora kugenda ibirometero 120 ku isaha. Namwe murumva yuko umuntu arimwe mu buryo butangaje. Imana yahaye umuntu umushishito. Uyu mushishito akaba ari wo uko wakira imfungurwa zivuye mu kanwa. Izi mfungurwa ziriko zekenya mu kanwa ziramanuka zikagira mu mushishito. Uyu mushishito Imana yawuhaye ubushobozi bwo gukora amaritiro 3 yico bitwa cycle gastrique ku munsi. Iyi akaba ari indugwe ifasha umushishito kunoza izo fungurwa. Izo acide zikaba arizo zijejwe gufasha umushishito guhotsa no kunoza imfungurwa ziba zivuye mu kanwa. Zikaba zigizwe na acide chlorhydrique hamwe na pepsine. Ico naco akaba ari ikindi kintu Imana yari yarakoreye uwo muntu. Nimureba amafyiga Imana yahaye umuntu. Aya mafyiga akaba mu masaha 28 mu mafyigo hakaba hashobora guca amaraso aje kuyungurwa n'ayo mafyigo angana n'amaritiro 950. Uburemere bwa buri fyigo bukaba bungana n'amagarama 142. Aya mafyigo akaba ari yajejwe gusohora imyanda mu mubiri. Aya mafyigo akaba ariyo atuma abantu badashobora kugwara indwara zo kubyimbagirana bitewe n'imyanda yasigaye mu nyama. Aya mafyigo rero akaba akomeye cyane, niyo mpamvu ategerezwa gufatwa neza. Imana ntabwo yagarukirije ngaho bantu b'Imana. Nimureba amahaha Imana yaturemeye, ajejwe gutanga impwemu zose zivanga n'amaraso zigakorera mu mubiri w'umuntu. Impwemu amahaha yinjiza ku munota, amahaha Imana yari yahaye umuntu. Ayo mahaha akaba ajejwe kurungika impwemu impwemu nziza zivangwa n'amaraso yacu kugira ngo umuntu ashobore kuronka impwemu nziza hema. Ayo mahaha igihe umuntu atekanye atari kariruka ku munota ashobora kwinjiza impwemu zingana n'amaritiro 2. Aya mahaha rero iyo wirutse ushobora kwinjiza amaritiro 12 y'impwemu. Amamililitiro 500 nizo mpwemu umuntu ashobora kwinjiza igihe ahemye rimwe gusa. Nayo igitigira ingereranyo cy'uko umuntu ashobora guhema ku munsi, umuntu ashobora guhema inshuro zingana n'ibihumbi 23 hamwe na 40. Imana rero yahaye umuntu buri muntu wese ibindi bihimba bikomeye.
ivyo bihimba n'ibihimba vy'irondoka ico bitwa pareille genito. Aha rero turahera ku bantu b'igitsina gabo. Abagabo benshi Imana yabahaye ibyiza byinshi mu bihimba byabo by'irondoka. Ni ukuvuga ngo amadegere 35 y'ubushuhe kuri degre Celsius nibwo bushuhe butuma amatenga twashobora gukora neza ico bitwa testikire. Amatenga tway'umugabo nayo akomeye ashobora gukora intanga za kigabo zishika ku miliyoni 50. Ikindi naco twobabwira nuko ibyo bihimba Imana yabiremye kugira ngo bishobore kubyara irondoka ryiza. Umugore nawe ntabwo yasizwe inyuma. Imana umugore nawe ntabwo yamwibagiwe. Ibihimba by'umugore by'irondoka bikaba bigizwe n'ibintu by'igitangaza Imana yabiremanye. Nimurebe igitereko kikuriramwo umwana gakura kamara iminsi ingana kwa kundi ishika amezi 9. Umugore Imana yamuhaye imbuto zibyara ico bitwa cycle mensuelle zigera ku mbuto 400 zigize ubuzima bwiwe bwose. Ariko ku bantu bafungura igiterwa nka soya nibikivamwo, ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko umuntu ashobora kumara iyindi minsi kiyongera bitewe nuko ishobora guhinduka bitewe nuko yariye soya nyinshi. Umugore Imana yamuremanye ico bitwa ovaire, akaba agasabo canke agasaho kabika imbuto z'abagore. Yamuremanye ico bitwa trompe n'akaringoti urubuto rucamwo rugiye kugera mu gitereko ruhure n'imbuto y'umugabo bishobore kurema umwana. Yamuhaye n'igitereko nkuko nababwiye gikuriramwo umwana. Aho mu gitereko niho rero umwana yagenewe ko umuntu ategerezwa kuremerwa kandi uwo mwana agakurira. Imana yahaye umuntu amara. Ayo maragizwe n'amara matoya hamwe n'amanini. Ayo marifungurwa zivuye mu shishito zica mu mara matoya. Ayo mara matoya akazikuramo ibyangombwa biciye mu kanyama kitwa ileonajejinum. Utwo tunyama akaba ari two dusigarana ibyangombwa bihindurwa amaraso birimwe intungamubiri n'amavitamine, bimwe bigakoreshwa n'umubiri ibindi bikinjira mu gitigu biciye mu mutsi bene porte. Rero bantu b'Imana mu birebye namwe mu bikurikirana ku bari babizi n'abatabizi, umuntu yaremwe mu buryo butangaje. Uko niko Imana yashatse ko abantu bamera, uko niko Imana yashaka ko abantu bamenya ko bakunzwe n'Imana ku rugo rugero rungana gutyo. Ibyo nibyo bikwiye gutera umuntu yongera kugarura ubwenge ku gihe, agakunda Imana akongera akamenya yuko ari umuremyi. Ibyo nibyo Bibiliya yarivuze ngo Imana n'umuremyi w'isi yose. Rero niko Satani yononye umubiri Imana yari yaremye ari mwiza. Hari amagara meza yahasize indwara, hari gukunda Imana yahasize kutubaha Imana, hari ubwenge yahasize ubujuju, hari ukumenya yahasize kutamenya. Rero ibyo n'ibindi byinshi nibyo twashatse kubashikiriza muri kigino kiganiro. Ese ko Imana yari yaremye umuntu ari mwiza, ari meze neza, afise amagara meza, ubico mugoboka ni giki, yokizwa n'iki, ko abantu barushe, abantu bahangayitse mu mibiri yabo bofashwa n'igiki. Nkuko dusoma mu byanditswe byera mu gitabo ca Bibiliya, ijambo ry'Imana niryo ritwereka ko mu gitabo ca Zaburi y'103 umurongo wa 3 hatubwira ngo ni waharira ibigabitanyo byawe byose akagukiza indwara zawe zose. Imana ijejwe gukorera umuntu ibintu bibiri bikomeye, imubabarira ibigabitanyo byiwe kandi kamukiza indwara zose. Ariko mu gukiza umuntu indwara, Imana hariho ubutabazi yapangiye isi yacu ya nyuma biciye mu butumwa bwiza bw'imbabazi buheruka, aho abantu bategerezwa kongera kugira ubumenyi, bakerekwa, bagahabwa inama z'ibijaniranye n'ubuzima bwabo ziciye mu bushakashatsi bwakozwe n'abahinga. Abantu bagasubizwa kumenya agaciro k'ibyaremwe, bakamenya ibyonona imibiri, bakamenya ibyo bagirira neza, bakamenya ibyo babuzwa n'ibyo basabwa. Rero ijambo ry'Imana niryo ritwereka ko ariko je horaho Imana yanyabari jewe musaba, nanje nzohezagira amazi yanyu n'ifungurwa zanyu kandi nzokura indwara muri mwebwe. Ni ukuvuga ngo hariho indwara zizokugwa mu mibiri y'abantu zikuweyo n'ibifungurwa n'amazi banyoye. Ibyo rero abantu bakwiye kubimenya. Muri no minsi hari imisengere myinshi n'imyizerere myinshi ivangavanga indwara z'umubiri, iz'abadayimoni n'iz'umutima. Burya umuntu agwara indwara z'umubiri, iz'umuti wazo n'amazi n'ifungurwa. Hariho indwara yitwa icaha, umuti wayo n'ubuntu ari maraso ya Yesu, nayo umuti
w'indwara z'abadayimoni. Yesu yavuze ngo umuti wazo no gusenga no kwisonzesha. Hariho n'iyindi ndwara yitwa inyigisho y'ikinyoma, no kumenya ukuri kwa Bibiliya ugakira indwara yitwa inyigisho y'ikinyoma. Mu gitabo c'imigani rero igice ni ca 2 n'umurongo wa 10 haranditse ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Kugira ubugingo bwawe buhimbagwe ushobore kugira amagara mazima, ivyo bikujya mu nyama, igitigu cyawe gukore neza, ubwonko bube bwiza, usubirane umubiri nk'uko wari umeze mu gihe Imana yawurema, umenye neza uko ukwiye kongera kwifata. Ukeneye ubumenyi, ariko ubwenge buzokwinjira mu bwonko bwawe, no kuvuga ngo bizoca mu bwenge, nawe wemere kwigishwa, ariko bisaba connaissance, uzogira ubumenyi. Ubwo bumenyi rero nibwo buzotuma ushobora kugira ubugingo buhimbawe. Mushishikare gukurikirana kino kiganiro. Twashatse gushira habona ukuntu imibiri y'abantu yugarijwe muri no misi. Satani yayononesheje ukutamenya, ateza indwara zitandukanye. Abantu ibyo bariye nibyo byabariye. Rero ariko Imana ikabishaka ko abantu bongera kuruhuka mu mibiri nk'uko ishaka ko baruhuka mu mitima. Rero tugiye kubereka urukurikirane rw'ibintu byinshi Satani yanyuzemwo, ibyo abantu benshi batabwiye abantu bamaze imisi bagenderamwo kutamenya. Umuntu wese rero agerageze gukurikirana, tugiye kubereka ibintu bitandukanye Satani yaciyemo yonona imibiri y'abantu, uwawe n'uwundi. Ushishikare gukurikirana, ukurikirane. Imana iraza kukungura byinshi nk'uko yama ipangira umuntu ibyiza. Imana irishishikare kubaha kumenya no gutahura. Ku bantu muri ko muradukurikirana, naho Imana yari yahaye amahigwe umuntu angana gutyo ikamurema mu buryo bwiza nk'uko, Satani ntiyabyishimiye. Niyo mpamvu yateye umuntu kwiyonona, akononwa naho n'ibimuzengurutse. Niyo mpamvu muri no misi yacu isi maze guhema umuvumo w'icaha. Ahivuye ni habi, ahigeze ni habi, ndetse nahigiye ni habi. Abantu bakwiriye kugobokwa. Imibiri y'abantu nayo imerewe nabi. Isi yuzuwemo n'indembe zimaze kwihebura, na benezo bararushe. Abigira n'abakozi b'Imana b'iki gihe bemeza ko indwara zose ari z'abadayimoni. Birirwa bakubita abantu Bibiliya ngo barebe ko izo ndwara zohera. Birirwa bahamagarira abantu bitangaza ngo indwara zose zirakira, ariko indwara ntizaheze. Birirwa bahonyora k'abantu ngo nibwo buvuzi bafise. Birirwa bavuza induru mu kubasengera, ababamija kunywa amazi yitwa imigisha. Yemwe abandi bantu babakorera ibintu byinshi ariko by'amangetengete bitari scientifique, atacu byomarira umubiri, bitaciye mu bitakozwe ko bushakashatsi n'abahinga. Ariko indwara hakugabanuka kuba bikurikirana ziriyongera. Ikibabaje nuko benshi bataza aho indwara ziva. Burya indwara ziva ku kutamenya ico bitwa ignorance, ziva ku bukene bwa bamwe babura ibyangombwa umubiri ukeneye, biva ku bukire. Abantu bakironka amafaranga menshi bakibaza ko amafaranga ari amagara mazima, bakajya ibitarika, bakajya iby'umubiri udashaka, bakajya iby'ururimi rukunda, ariko imibiri yabo iraye inzara kandi ishonje. Intimba z'ibibazo bitandukanye bibera ku isi nabyo byononye ubuzima bw'abantu. Hari amatata abera mu miryango. Ubu abagore benshi bagwaye amakanseri yo mu mutima, abagabo bagwaye amakanseri yo mu mutima. Imitima yabo igwaye ibisebe bitewe n'amakofe n'imigere. Abari bakoze ubukwe bakundanye, inyuma y'iminsi mike y'urukundo rwahindutse amarira. Umugabo amaze gukura ikoti n'urukundo yararukuye, umugore yakura ikanzu urukundo rukaba rugiye. Ahari urukundo hagasigara intimba, amarira umuntu akaririraho yoririye. Ibyo bibazo nabyo biteye indwara nyinshi ku isi. Abana bakura batagira ababyeyi bitewe n'ibibazo byinshi bitandukanye. Hari uburuhe nabwo buteye indwara. Abantu benshi birirwa bakora ariko bagafungura ibidahuye n'ibikorwa bakora. Abandi nta myanya bagifise yo gufungura, ingingo zabo ugasanga zirashonje kandi bakoze ibikorwa birusha. Ibyo nabyo biteye indwara nyinshi ku isi. Hari ifungurwa mbi. Abantu benshi ururimi nigo rucagura ibyo bakwiriye gufungura. Ku basoma igitabo citwa Ministry of Healing haratubwira neza yuko ururimi rudakwiye kuba mu bicagura ifungurwa dufungura. Bibyo ngo byatumye ngo amakosa menshi akorwa mu gufungura akorwa mu isi yose, yatewe nuko abantu basabye inama ururimi, basaba inama kayabagu. Ariko kugira umuntu amenye ibikwiriye bisaba bafise ubumenyi. Hari isuku rike mu bikoresho. Abantu benshi ibyo naryo ribateye indwara nyinshi. Bibiliya niyitubwira ati isi yamanukiwe na Satani. Aho ni mu Vyahishuwe igice ca 12 umurongo wa 12. Kandi abantu bose baragwaye. Aho ni mu gice ca Yesaya igice ca 2 umurongo wa 6. Indwara zugarije imibiri y'abantu benshi, uhereye ku bana bato gashika ku bakuze. Aba hari abavukana ubumuga mvukana ico bitwa malformation congénitale.
hopitale, abantu usanga hari ibihimba bimwe byagiye ahatariho, abandi ugasanga bafite ibindi bihimba byiyongereye. Ababyeyi babyara mwene abo bana bararuha, iyo miryango izopfana agahinda, ariko inkomoko yabyo abantu benshi ntibashaka kuyivuga, n'abayizi ntabwo bayivuga kuko benshi ibintu by'ubuzima babihigamwo inyungu. Niyo mpamvu batabwira abantu kuri nk'uko byanditswe mu gitabo cyitwa La Nature Vivante. Mwene muntu amaze guta ubwenge, ngibi bimwe abantu b'Imana mu bitsembye imibiri y'abantu benshi, mu bitumye imibiri y'abantu benshi ruha, ibikubabaje mu mubiri, ngibi ngaya amasoko manini manini yaho biva. Kurikirana tukwereke bimwe mu bintu birembeje inosi. Imana igufashe kumva no gutahura kugira ngo ushobore kumenya neza ibibangamiye ubuzima bwawe, ubwo umugabo we n'abana bawe ndetse n'ababanyi bawe n'imiryango yanyu. Isukari rero ku bantu babikurikirana benshi cyane, ubu hari ikibazo gikomeye cyane mu birebana n'ubumenyi ndetse no kujijuka. Ubu abantu benshi babwira ububi bw'isukari, atereka reka umuntu akeneye isukari, ati iryo sukari niyo umubiri ukeneye, ariko abantu ntibazi gutandukanya isukari umubiri ukeneye n'isukari umubiri udakeneye. Burya ku bantu bafise ubumenyi bwinshi buhagije, umubiri w'umuntu by'ukuri ukeneye isukari. Iyo sukari ikaba ari isukari ndemano iva mu bintu by'ibimera yitwa maltose. Iyo sukari akaba ari isukari dufitiye akamaro kanini cyane. Abantu babizi, iyo sukari kabiva mu bintu by'ibinyampeke, cyo bitwa cereale, iva mu ngano ikava mu igori ndetse n'ahandi. Niyo iva mu byamwa bitandukanye biyifise, mu mananasi ndetse no mu mihu no mu bindi byamwa byinshi bifise sukari. Ishobora kuboneka mu birayi no mu bijumbu ndetse no mu buki hamwe n'ahandi. Iyo sukari akaba ari yo sukari iyigeze mu mubiri idukorera ibintu byinshi bikurikira. Ituma umuntu adashobora kugira intimba itagira impamvu. Hari abantu bababazwa n'ubusa bakagira intimba itagira impamvu. Irinda abantu kugwara indwara yo kwihebura, ico bitwa depression. Niyo sukari ishobora gutuma umuntu adashobora kuba umuntu akunda kwigumura. Ubu hari abantu mu miryango bamana induru n'amatati bitewe n'uko ubwonko bwabo bubuze isukari ndemano. Ikiza ibinyanya. Iyi sukari itera kwihanganira urwamo, ikingira kuribwa hamwe n'umutwe, ikingira kwibagirwa. Abantu biga ibintu ariko uwo mwanya bikaba biheze, abantu batibuka ibyo bari bahejeje kubona. Niyo sukari ishobora gukingira indwara yo gutakaza ubwenge akanya gato, itera kwihanganira umuco, irinda iseseme, irinda ibizunguzungu, irinda indwara yo kwama umuntu ariko arajugumira, itera ubwenge kugira amajambere, umuntu akagira ubwenge butera imbere, itera intege nke mu mubiri, umuntu ntame ageze ku buriri yumva yigorora, akabuga asanga umuntu afise ingufu ariko zirimwo intege nke cyane. Irinda umuntu no kuribwa mu nyama. Ako niko kamaro k'isukari iva mu bintu bimera. Iyo niyo sukari Imana yari yarageneye umuntu kuva ikimurema muri Edeni, aho nta mahinguriro yari ahari, aho nta masukari amenyerewe. Aya masukari ari rafine nk'uko twababwiye, aya masukari aciwe mu mahinguriro atarabaho. Iyo niyo sukari Imana yari yarageneye umubiri. None isukari yica umubiri ni yihe? Ko tumaze kubona ubwiza buva mu isukari Imana yari yarageneye umubiri, kuko yari isanzwe uzi ko umuntu akeneye isukari. Hari isukari, iyi sukari imenyerewe, ikwiragiye mu bihugu byinshi byo ku isi, ikogwamwo ibintu bitandukanye usanga mu alimentation yo ku isi. Aha abasirimu n'abantu bigira ngo bafise amafaranga ariyo bagura, ari byo birirwa bagura ibiyikozwemwo. Kutayigura byitwa kukenye, kwiriga umuntu ajya ibyo bintu byitwa ko ari ubukire no kujijuka. Iyi sukari yitwa sucre raffiné. Ubushakashatsi bwakozwe mu gitabo cyitwa Les Délices du Potager ndetse no mu bindi bitabo byinshi nk'igitabo cyitwa Corse, herekana yuko isukari ari drogue douce canke drogue légale. Nukuvuga ngo nikiyobyabwenge ariko conona umuntu buke buke, kandi akaba ari kiyayura mutwe canke ikiyobyabwenge ariko conona umuntu gake gake kandi ngo cemewe. Burya ino si yuzuyemwo ibiyayura mutwe ariko bitemewe n'amategeko y'ibihugu, ariko ngisukari yoyo ngo ni drogue légale, nikiyayura mutwe ariko cemewe n'amategeko. Rero isukari ihinguye mu mahinguro yica umubiri iboneka hehe? Ifise izihe ngorane? Igikaju canke umuseke canke kana sikre gifise isukari nziza igera ku bice 15 kwijana, ariko iyo kinyujijwe mu ihinguriro gitakaza icunyunyu bitwa cuivre n'icunyunyu bitwa magnesium ku bice 93 ndetse na vitamine canke isanganyangaburo zose ku bice 100 kwijana. Ibyo bica bitera zino ndwara zikurikira:
niyo mpamvu isukari abantu bakunda kwikoresha itera kuribwa n'umutwe, umuntu agakunda kugira uburuhe bwinshi mu mubiri, umuntu agakunda kubura vitamine zo mu bwoko bwa B ya mbere, umuntu agakunda, ibyo bigatera umuntu kudahanurwa, umuntu agakunda kugwara indwara zitandukanye z'urutiga umugongo. Niyo mpamvu abantu babaye ibimuga by'umugongo. Ibyo bitera umuntu guca agwara indwara ya depression, ndetse arico bitwa kwihebura hamwe no guhangayika. Ibyo bitera indwara bitwa impuissance sexuelle, aho abagore benshi batagishaka abagabo babo, batagira ubushake bw'amabanga yabubatse. Abagabo benshi bo basigaye babikora umwanya nko kibikora. Abantu benshi niyo mpamvu bafise indwara yo kubura ubushake mu bintu. Umuntu akumva yo kwizera n'ukuri ariko nta kwizere. Umuntu akumva yo kora umushinga wo muteza imbere mu muryango ariko nta ukore. Ibyo byose biterwa nuko abantu bari isukari nyinshi mu mahinguriro ikabaca ubushobozi butera ubushake kabucagagura mu mbaraga zabo z'ubwonko. Isukari itera indwara z'amenyo. Uhereye ku bana n'abakuze benshi bagwa indwara za carie dentaire, ariko cyane cyane zibangamira abana. Isukari itera icifuzo cyo kwiyahura. Niyo mpamvu abantu benshi batagitinya kwiyambika amabombe bakiyahura. Niyo mpamvu mubona abanyagihugu bagumuka bakemera bagahangana na leta kandi bafise kububasha. Imigumuko mwisi n'abantu bakora ibintu by'ubwiyahuzi, abantu n'abandi barambirwa n'ubu buzima, ukabona umuntu yiyahuye, umuntu usanga afana ikipe gusa y'umupira, iyo kipe yatsindwa akitibura kuri etaje agapfa. Ibyo byirirwa bibaho mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi, biterwa nuko abantu bari isukari nyinshi ikabica amavitamine mu bwoko bwa B ya mbere itera abantu kwitegeka no gushira mu gaciro ibintu. Iyi sukari itera indwara bitwa obesite. Iyo ibaye nyinshi mu maraso ihinduka amavuta. Ibyo nabyo bigatuma abantu ko bashishikara kuyifungura cyane, ibatera indwara y'umubyibuho w'ikirenga. Uba abantu benshi basigaye babyibuha cyane kandi batarusha abandi kujya, bitewe no gufungura ibintu biri mu isukari byinshi. Ico twobabwira ngo burya ngo ikiro cyose ciyongeye ku mubiri w'umuntu ngo kiragenda kikabangamira imitsi itwara amaraso. Iyo niyo nkomoko y'indwara z'umurindi w'amaraso, niyo nkomoko y'indwara ya za diabete, bitewe nuko uguha agashara utegerezwa gukora umwambiro bitwa insuline mwinshi kugira ngo iyo insuline ishobore gutunganya iyo sukari. Haragera igihugu agashara unanigwa, insuline kabura. Ibyo nibyo bibyara indwara ya diabete. Abantu rero babyibuha batangura kubyibuha ku izosi, umuntu ukamenga ku izosi yateretse ku inkono, abandi bakabyibuha ku bisusu, abandi bakabyibuha ku nda. Aba babonye abantotiye ujya ananenepa kandi ari nyakwigendera amaze kuba umuhisi. Iyi sukari nkuko nababwiye itera indwara ya diabete, itera indwara z'igitigo kuko yica vitamine zo mu bwoko bwa B, kandi izo vitamine zosanganyangaburo arizo zijejwe gukingira igitigo. Iyi sukari akaba ari kidisuma kabuhariwe cicunyunyu bitwa calcium. Ivyo bitera indwara z'amenyo n'iz'amagufa ndetse n'iz'umutima. Iyi sukari ntabwo igarukiriza ngaho, itera abantu ico bitwa perte de mémoire. Abantu benshi ntabwo bibuka. Umuntu arahiga telefone kandi ayifise, agahiga ishapo kandi yambaye ku mutwe. Harabagenda mu nzu gutora ibintu bakibagirwa ibyo bagiye kuzana. Uba abantu benshi bitewe no guhangayika no kwibagirwa. Umuntu atonda kuri bira afise umuduga ariko agatahana moto kubera yibagiwe ko yajanye umuduga. Iyi vitamine iyi sukari kandi yiba vitamine mu isanganyangaburo bitwa A. Iyo sanganyangaburo akaba ari ikiza indwara z'amaso, ikabikiza indwara z'imitsi kugira ntishobore kononekara, ndetse ikabikiza n'indwara z'urukoba ku bantu bagwara indwara z'urukoba nk'ibirere byo mu maso n'ibindi. Ikaba ni vitamine ijejwe gufasha ubutinyanka bw'abagore. Ni ukuvuga ngo hari abantu bafise ico bitwa règle trop abondante, n'imihangiza n'amaraso menshi. Hari abafise ico bitwa règle douloureuse, n'abafise ubutinyanka bubajya cyane, bakaribwa bari mu mihango canke bavuyo canke batarajayo. Hari n'abandi bafise ico bitwa règle douloureuse et régulière, ico bitwa dysménorrhée. Ibyo bibazo byose by'ubutinyanka kenshi biterwa no kubura vitamine A. Iyi vitamine A naho uba wayiriye, iyi sukari igeze mu mubiri irayica. Niyo mpamvu abana bambaye amarori, ugasanga umuganga w'amaso nawe yambaye amarori, ugasanga uhereye ku muto gushika kuwukuze abo bantu bose bagendana amarori. Ico dushatse kubabwira, iyi sukari iraciye ibintu biracitse mu mibiri y'abantu,
naho ikunzwe ibikwa heza ikabikwa mu bubati bw'abantu, ntabwo abantu bazi ko bibikiye akaga, babitse ikizobonona, burya abantu babitse ikizobarya. Iyi sukari itera kutitegeka, niyo mpamvu ibyaha by'ubusambanyi no kurinduka ibyaha bikomeye abantu batabitinya. Abantu bambara ubusa ntiyiyumvira ati mbega baravuga gute, umugore akambara nabi umugabo amureba, abantu ukabona bariko barareba amafilime y'indwana, amafilime n'ibindi bintu bitagira umutwe n'amaguru, ibyo bikabera mu ngo z'abakirisito. Umwana akambara nabi imbere ya se, umugore akambara nabi imbere y'umugabo, abo bantu bose ugasanga barasenga, ariko kugira abantu biyumvisha ati bidukoze mbega nibiki, ese Imana irabyemera? Uko kwiyumvisha iyo prise de conscience maze guhera mu bantu itegwa nuko abantu benshi bakunda kugisukari. Hari yindi ndwara itera ico bitwa hyperactivité, nuburyo umuntu atangura igikorwa ntakimare, ibyo byose akaba ari amabi yakwezwe n'isukari. Iyi sukari yo mu mahinguriro yitwa sucre raffiné, ubushakashatsi mu gitabo cyitwa la nourriture vivante havuga yuko haka umuntu anywa isukari yotuma anywa inzoga. Isukari niyo yica ibintu byinshi kurusha umuntu anywa inzoga. Ubu mu isi ya gikristo cyane abantu benshi baragenda bakanywa isukari cyane, ariko bakaba bakozi b'Imana, bakaririmba bakitwa ngo nabizera bemeye ubutumwa, ariko umuntu anywa inzoga naho nayo atari nziza Imana itayemera n'umubiri utayemera, ariko umuntu anywa inzoga niwe yibonekeza ko ari umupagani. Ariko abantu birirwa banywa amasukari ntabwo biboneka yuko nabo ari abapagani. Iyi sukari ku bantu babizi itera indwara bitwa demence mentale, ugasanga umuntu arakuze ariko afise ubwenge nk'ubw'umwana. N'umuntu babaza ati byagenze gute, ngo urumva ngo urabona ngo nyene ngo kandi akavuga ibintu bitumvikana. Iyo niyo ntandaro y'ingumu n'imigere byirirwa mu ngo nyinshi. Umugore arayigaburira umugabo azi ngo ahaye boss ngo ikinyobwa ciza, igifungurwa ciza, kumbara muroze ejo akaba ari wazomwiyicira. Bantu b'Imana muri ko mudukurikirana, iyi sukari rero isanzwe ivahe? Ngaha y'amasoko akomeye y'iyi sukari yisha abantu. Iyi sukari yo mu mahinguriro ikaba ifise ahantu hakomeye cyane iva. Ahantu hambere umuntu akwiye kwirinda ni mu mafanta. Amafanta menshi akwiye mu birere byose byo kwisi akogwa n'amahinguriro menshi, aronka abantu bayakora bayungukamwe amafaranga atandukanye kandi akomeye cyane ku isi. Ariko ibyo dushatse kubabwira, mu bushakashatsi bwakozwe n'abahinga umuntu ashobora kunywa fanta gusimwe iyo atabigize akamenyero ntigire ikimugira. Ariko mu gihe agwaye indwara nka za diabete n'izindi ndwara zikomeye ziterwa no gufungura isukari cyane, uwo muntu ntabwo ategerezwa gukoresha isukari. Ariko ifanta bitwa coca yo ikabirimwo ikiyayura mutwe bitwa cocaine, yo yakaba ari uburozi buteretse ngaho. Iyi sukari iva mu magato no mu tundi tuntu tw'ubwo bwoko nka za keki ndetse n'ibindi. Iva mu mikate iri mu isukari, amandazi n'ibindi bintu bitandukanye bikogwamwo bikogwa mu mikate, ariko kandi bikaba birimwo n'isukari. Ivyo bikwiriye mu alimentation menshi yo kwisi. Iyi sukari iboneka mu nyama, iyi sukari kaboneka muri ico mwitwa creme, iyi sukari iboneka muri yaourt sucre, arico kivuguto c'amata y'inka kiri mu isukari. Reba za confitire nazo zigira iyo sukari, ndetse n'iyi sukari ubwayo yitwa sucre raffiné yo mu mahinguri yidandazwe yirungwa mu cayi, karungwa mu buyi ndetse no mu mata naho nyene ibayo. Ikindi naco iboneka muri za bombo za shokora, nico bitwa jus canke amaboisson gazeze, ndetse no mu bindi binyobwa byose ibinyobwa byose birimwo alcohol nk'inzoga n'ibiyeri ndetse n'ibindi binyobwa. Ivyo binyobwa byose bikaba birimwo iyi sukari yononye isi. Kubakurikirana ivyo bikaba ari ubushakashatsi bwakozwe nko mu gitabo cyitwa la philosophie de la santé ndetse na redelice du potage na cox n'ibindi bitandukanye. Isukari rero ku bantu muri ko mudukurikirana ikabitikije inganda nyinshi z'abantu ku isi. Hari abantu benshi bamaze kugira ubwenge buke, hari abantu benshi bananirwa n'ibyo bakora, hari abantu benshi bafise ubunebwe bwo gusoma, hari abantu benshi bumva nabo bogira intambwe bateye yo mu buzima mu kintu runaka bikanka. Ari uko isukari yamaze konona ubushobozi bw'ubwonko bushobora gutera kwitegeka no gukora ibintu bikomeye. Ico ngico kintu kimwe mu bintu abantu bafungura kibangama imibiri y'abantu. Rero mwabantu b'Imana mwe ngico ni mucirinde mushobore kugira ubuzima bwiza. Ubwo rero nibwo bubi bw'isukari. Isukari rero nibyo bibi byayo ifise. Ariko abantu benshi
hari igihe abantu babwiga ukuri bitewe nuko nyene isukari iba yarabononye mu bwenge ntibaha agaciro ibintu, ariko duteze amatwi ongera uha agaciro ubuzima bwawe, wongere wanke satani yaguteje ibyo yaduteje ubu butamenya tumaze imisi tugenderamwo, ariko ijambo ry'Imana n'ubu bumenyi bwakore ubushakashatsi bwongere bugira ico butumariye mu buzima. Ntabwo ari ico gusa rero satani yaciyemwo mu konona imibiri yacu, tugiye no kubaganiriza ikindi citwa farine de céréales raffinées. Ni ukuvuga ngo hariho amafu y'ibinyampeke ico bitwa céréales, ni ibintu by'intete cyane cyane nk'uburo, ibigori, amasaka, ingano, umuceri. Ugasanga umuceri ujya muceri abantu umuceri burya iyo ukuye ko kijya gishishwa c'inyuma kigumye, urabona ko ujusa usanga urika kandi kantu kagakushe ariko kadasa, nuvuga ngo gatumutera. Iyo roba ucishije mu mashini bakawunoza cyane kugira were cyane, ibyo bifise ingorane bitera mu buzima. Iyo abantu bafashe ibigori bakabikurako isuna na kakabuto k'indani, ibyo nabyo bifise bica bibyara ifu yera cyane y'ibigori kunzwe cyane ku isi, ngifungura ababosi n'abasirimu n'abafise amafaranga menshi, ariko by'ukuri ijya n'ifu y'abatagira ubumenyi bw'ubuzima. Ikindi naco ni ingano ico bitwa blé, no kuvuga ngo hari ukuntu bazikurako kajya gashishwa kitwa son na germe, kajya kabuto k'indani, kandi ijya son na germe akaba ariyo bigize ingano, nibyo bigize akamaro k'ingano. Rero iyo bakuyemwo ibyo bintu bibiri niho haboneka yafu ikogwamwo imikate, icapati, amandazi n'ibindi bintu bitandukanye bikogwamwo ijya farine. Ibyo rero bifise ikintu bitwara ubuzima bw'abantu, naho benshi batabizi. Ushobora kuba nawe mu nzu yawe biriyo, ushobora kuba nawe ukunda kubifungura ayo mafa kogwamwo imikate yuzuye mu alimentation, yuzuye mu mabarabaramu abantu bagenda barajya bihereza, nayo agize imwe mu nkomoko ikomeye y'indwara nyinshi. Bikurikirane rero wunguke ubumenyi, wunguke no gushira mu ngiro, kandi wunguke nawe kubera umuganga. Amagara yawe ntuyabitsa abantu nabo bakitswe n'amagara, ariko Imana iguhe kugira ubumenyi no gushira mu gaciro. Ibyo rero mubikurikirane kugira ngo mushobore kumenya ibishobora kututera indwara, ariko biciye muri ayo mafu, kuko nayo yonona ubuzima bwawe, ikonona ubuzima bw'umuntu wari we wese akunda kuyakoresha. Ariko ubunubwo amadosiye yagerwaho humura, reba i Karuvari intsinzi yarabonetse.